Ndayishimiye Varisito umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi avuye mu gacerere agize ico avuze ku rupfu rwa Petero Buyoya. Ndaguhaye ikaze mu mwanya wacu wewe ukunda amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose. Inyuma y'amajambo hatari make yagiye arashikirizwa irya nino n'abantu batandukanye, abanyepolitike, abanyagihugu basanzwe, ivyagiye birakwirakwizwa hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ku gacerere k'abategetsi b'u Burundi ku rupfu rwa Petero Buyoya. Harashitse umukuru w'igihugu agize ico abivuzeho ndetse gikomeye cane ku Barundi bose. Duhejeje kubitohoza nkuko amakuru adushikiye ni mu kiyago umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ariko aragirisha abamenyesha amakuru, aho mu bibazo bitandukanye yishuye ku kibazo kirabana n'urupfu ndetse no gushingurwa kwa Buyoya. Ndayishimiye Varisito ni iki yoba avuze ku rupfu rwa Buyoya? Ese nyuma y'ico avuze abantu baraza kuvyakira gute? Ese wowe wiyumvira koko ko nk'umukuru w'igihugu yakavuze amajambo nk'ayo? Turaza kumenya amajambo akomeye hambaye cane umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito avuze ku rupfu rwa Buyoya. Buyoya yashinguwe ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 29 umwaka wa 2020 kuno kwezi nyene turimwo, akaba yarashinguwe i Bamako mu gihugu ca Mali, aho yarasanzwe anabanyene mu gihe kitari gito yari yarahawe ubuhungiro mu mirimo yiwe itandukanye. Mbere yuko tubandanya turabira hamwe ivy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito avuze ku rupfu rwa Buyoya, reka mbanze ndagusabe gufyonda subscribe canke sabone kuri wewe utarayifyonda. Ndazi ko hari n'abasanzwe ari abanywanyi bacu mwarafyonze ko, ni vyiza cane. Turabandanya kwibanira mu makuru n'ibiganiro umwene nk'ibi. Abantu turiko turabana muriko muratwumviriza muri ngaha mu Burundi, ndakengurutse abari mu bihugu vy'ababanyi, abari mu bihugu vy'amakungu ya kure, mwese ndabaye kaze. Ndazi ko muri abanywanyi bacu. Ndayishimiye Varisito avuze ikintu gikomeye cane ku rupfu rwa Buyoya. Benshi bari barindiriye kumva ico bategetsi b'u Burundi bavuze ku rupfu rwa Buyoya. Twaragiye dukunda kubabwira ko abantu batandukanye bagiye bavuga yuko ngiyo nyifato ya leta yo kuguma mu gacerere mu gihe uwahoze atwaye Burundi ndetse mu biringo bishika kuri 2 yo kwitaba Imana ntihagire ico abategetsi bavuze. Kuri ubu Ndayishimiye Varisito vyose abishiza habona, ndetse n'imvo zatumye leta itagira ico yivuze ku rupfu rwa Buyoya, ndetse akanavuga ko birabana naho yashinguwe. Vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Ndakwibutse ko urupfu rwa Petero Buyoya rwateje ukutavuga rumwe, ndetse bigatuma bamwe bashikiriza amajambo atandukanye. Benshi biyumvira n'iki leta y'u Burundi yoba inyegeje ku rupfu rwa Buyoya. Ese yoba yaravyakiriye gute? Ndakwibutse yuko bamwe mu bategetsi bagize ico bavuze, harimo Wirinyamitwe. Wewe ku ntango z'urupfu rwa Buyoya yabanje no gushidikanya, akekeranya yuko ngo Buyoya yoba atanapfuye, ngo na cane ko atabo mu muryango wiwe bari babitangaza. Gusa inyuma yaje kugaruka kuri Twitter avuga yuko Petero Buyoya koko yapfuye nkuko vyemejwe n'umuryango. Hari bamwe bagiye bakunda kuja baravuga ko ngo umuryango wa Petero Buyoya woba waranyegeje, ndetse ngo utifuje yuko n'abarundi bomenya ivyabaye, ngo na cane ko ngo n'umuryango wo ubwawo utifuza yuko ngo Petero Buyoya yohambwa mu Burundi. Bamwe bakavuga yuko ngo leta y'u Burundi ngo ataco yari gukora igihe cose biboneka yuko n'umuryango wiwe utifuza yuko Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe c'amavukiro, afise umuryango ndetse n'inshuti n'abagenzi. None Ndayishimiye Varisito we avuga iki ku rupfu rwa Buyoya?
Ndakwibutse ko ibi vyose bije inyuma yaho ku munsi w'ejo habaye umugigwa wo gusezeraho bwa nyuma umuhisi Petero Buyoya, aho uwo mugigwa wabereye i Bamako mu mugwa mukuru wa Mali, ndetse ukaba waranitabwe n'abanyenicubahiro batandukanye nk'abaryango, inshuti y'abagenzi ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye muri Mali bakaba bari bitavye uwo mugigwa. Naha mu gisagara ca Bujumbura hakaba harabaye inkuka y'imisa yo kumusezeraho ndetse no kwifatanya n'umuryango wa Buyoya, aho twagiye tubashikiriza yuko ngo hoba hari na bamwe mu bari bipfuje yuko boja muri Mali kugira bifatanye n'umuryango wa Buyoya, ariko bamwe ngo mu bategetsi bikavugwa yuko ngo bavuze yuko atanumwe yategerezwa kugira ico akoze kwerekana ko Buyoya yoba canke se ko Buyoya nyene yashinguye muri Mali yoba yajyayo. Ndakwibutse kandi ko ku munsi w'ejo muri iyo nkuka y'imisa yabereye Bujumbura, abamenyesha amakuru bankiwe kwitaba ivyo bikorwa ndetse kugira batagaragaza ibiriko birahakorerwa. Ivyo vyose bikaba vyarakozwe n'abari muri leta. None Ndayishimiye avuye mu gacerere avuze ijambo rikomeye. Ibi abivuze kuri uno munsi kw'igenekerezo rya 30 kwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2020, dusigaje umunsi umwe gusa kugira twinjire mu mwaka mushasha w'ibihumbi 2021 mu kiyago n'abamenyesha makuru. Umukuru w'igihugu amenyesheje ibintu bikomeye cyane. Ibi abivugiye mu ntara ya Ngozi, aho yariko nyene agirisha icyo kiyago kikaba catanguye ku isaha 3 z'agatondo kikaza gushika ku isaha 1. Akaba ariho umukuru w'igihugu icyo kiyago kiri buze kuba gisozereye, ariko mu vyo havuze no ku rupfu rwa Buyoya. Reka rero turabire hamwe ivyo n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito avuze ku kibazo yishura ibirabana n'urupfu rwa Buyoya ndetse n'agacerere ka leta. N'amajambo akomeye. Perezida Neva, Generali Varisito Ndayishimiye batazira Neva nyene, baramubajije igituma Buyoya atahambwe mu Burundi. Mu majambo yiwe umukuru w'igihugu yishuye ko nawe ngo muri yatangaye cane mu bandi ngo kubona Buyoya mu muryango wiwe ngo utamuzanye ngo ahambwe mu Burundi, ngo kuko ngo hari umuryango wiwe ngo wari waratumye ngo mubaze ko Buyoya afise uburenganzira bwo guhambwa mu Burundi. Muri rusange ngo arabemerera. Bamwe rero mu bo mu muryango wiwe barabajije nimba Buyoya yo kwemererwa gushingurwa mu Burundi, ariko bababwira yuko vyoshoboka ariko umuryango wiwe uhitamwo kumuhamba muri Mali. Ivyo byavuzwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Gusa ikindi Ndayishimiye yongeye ko yavuze ko leta ngitari guterera na kimwe mu mwihamba ryiwe, ubwaho yariko arishura ku birabana naho yahambwe ndetse n'agacerere ka leta, aho perezida nyene Neva we avuga ko ngo leta itari guterera na kimwe mwihamba ryiwe, ngo kuko Buyoya ngo yari yaragiriye icaha gikomeye, ngo rero leta ifashije kumuhamba mu mahera y'igihugu ngo bari kuba batonetse abarundi basinzikajwe na Buyoya, no kuvuga les victimes de ces crimes nkuko amakuru adushikira vyerekana. Wewe aya majambo y'umukuru w'igihugu uyavuga ko iki? Ese koko aya majambo Ndayishimiye Varisito avuze uremeranywa nawe kuko ariko vyategerezwa kugenda? Turavye ku mpande zompi, nimba koko umuryango wa Buyoya wari ufise uburenganzira kandi atawankiye yuko woza guhamba umuhisi Petero Buyoya mu gihugu c'u Burundi, bo bakaba barahisemwo kumuhamba mu gihugu ca Mali, ivyo vyoba ari kumvo zabo, ntaco twonenga leta y'u Burundi. Ariko ku rundi ruhande
no kuba uretse ivyo guhambwa mu gihugu ndetse no gushinguranwa iteka no guherekezwa ko n'abaryango, twavuga ko kuba leta nayo yarabandanyije ikaguma mu gacerere nk'aho atacabaye, ntigire n'akajambo na kamwe ko guhoza kuremesha umuryango, navyo bifise ikindi bisiguye. Amakuru rero yerekana ko abategetsi b'u Burundi agacerere kabo kava ku kuba ngo Petero Buyoya yaragiriye icaha, ariko hakaba hari n'andi makuru dufise yuko hoba hari ibindi vyinyegeje inyuma mu mubano hagati ya Petero Buyoya ndetse na kahise ke n'umuhisi Petero Nkurunziza, na cane cane n'umukuru w'igihugu dufise kuri kino gihe Evariste Ndayishimiye. Amakuru akerekana ko rero umuryango wa Buyoya waba waratinye canke waranse kuzana Petero Buyoya kuko yari yaraciriwe umunyororo wo guherayo, kugira bamwe mu bategetsi batozokwishima bavuga yuko ngo n'ikiziga ciwe ngo gitegerezwa gucigwa urubanza naho gishinguye, ngo yoba ariko arahakorera umunyororo, ngo na cane cane yuko vyategerezwa ko akorera umunyororo ngaha mu Burundi, aho ngo vyari gufatwa nkaho n'ikiziga ciwe kiziye gufungirwa mu Burundi kuko nyene ariho yategerezwa kuzanwa. Amakuru akerekana neza yuko ngo kandi batari kuzana ikiziga ca Buyoya ngo gihambwe mu Burundi igihe biboneka yuko abategetsi batamurabagiza akiriho, ngo batari kumurabagiza yapfuye. Ivyo rero ni bimwe mu makuru yaradushikiye uno mwanya kubirabana n'ivy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste avuze ku rupfu rwa Buyoya. Mu kanya n'ayandi makuru agezweko turiko turabatunganiriza, ndakwibutse ko inkuru zose ziba ziriko ziravugwa, za nkuru zitojwe neza zikibiriraho, turazibatunganiriza tukazibashikiriza ingingo imwe imwe uko ziba ziriko ziravugwa. Ico usabwa no gufyonda subscribe canke s'abonner.